Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Gutandukanya iyi migera itera gripe na coronavirus ntivyoroshe, ariko nagira ngo ntange ibimenyetso. Hari ibimenyetso bisa kuri izo ngwara ziterwa n'imigera ifatira mu bihimba vy'ihemero. Cyambere nuko umuntu arasamura akagira novuga ibiseru mu mazuru, hanyuma akameneka umutwe akongera akagira ubushuhe. Rero gushika ngaho ivyo bimenyetso mumva ko bisa ku ngwara nyinshi dusanzwe tuzi, ariko iyo ari umugero wa coronavirus umuntu acatangura kugira ingorane zo guhema, hanyuma ugasanga ataronse impemu zirya oxygene, bica bituma amahaha yiwe yononekara, bigatuma iyo ngwara imuhitana. Kandi cyo nomenyesha abariko batwumviza nuko ingwara ya coronavirus ifashe abantu 198 barakira, kubera abasoda mubiri aba umuntu asangana. Cyo gituma turiko turaraba ingene igenda yandukira ku isi, ikarira cyane cyane abantu bafise ingorane z'abasoda b'umubiri, na cyane cyane bafise amahaha aba yaranonekaye. Aha naho biva ku bintu byinshi, bajye abantu baba baranyoye itabi ryinshi canke bamaze kugira mu zabukuru, kandi ikongera igakarira abantu bafise zijya ngwara novuga ngendanwa, ingwara y'igisukari itashoboye kuronka ingene bayisubiza ku rugero neza, ingwara y'umurindi w'amaraso, ingwara za kanseri. Bajye basanzwe bafise abasoda b'umubiri bake, nibo iyo bayanduye bashobora kuja gushika handi twavuga aho aja muri reanimation kugira ngo abantu bamufashe kagira ingorane zo guhema. Ariko bishitse umuntu afise abasoda b'umubiri bakwiye akayandura, umubiri wiwe abasoda b'umubiri bashobora kwigwanya igakira, kurya na gripe ishobora gukira umuntu yafashe umuti usanzwe w'ubushuhe kugira ngo ubushuhe bwabanuke, canke akaba yashoboye gufata umuti wa gripe. Bajya mu mva tuvuga twashize en quarantaine n'abantu tuba tubona bavuye mu bihugu ijya ngwara imaze kuba nyinshi ku buryo impemu bahema hariya ziba ziri mu ijya migera. Ivyo rero bisaba kugira ngo nabo nyene tubakingire, dukingire n'imiryango yabo. Turabona bamwe iyo tubivuze bashaka gukwepa bagacana hariya, bumve neza yuko ari kuneza yabo n'imiryango yabo, kuko iyo udakurikije impano zo kwa muganga usanga ahubwo wavyononye, kuko uca usanga nabo wari uri kurafasha kuri iyo mirimo uvuyeko wabanduje. Ni vyiza rero yuko twebwe nk'abarundi naho ico kiza kitoza twohindura ingendo, kuko bizodufasha no kwikingira ingwara zisanzwe zifatira ku cafu buri mu ntoki canke zifatira mu bihimba vy'ihemero, ajya amagripe zijya nkora zakanira mahora mubona. Navyo nyene turashobora kuvyikingira duhinduye ingendo, na cane cane mu kwamana ntaje dukaraba n'amazi meza n'isabune. Abafise uburyo nabo hariho tundi dukoresho amavuta ya desinfection umuntu ashobora kwihanaguza mu minwe, ugasanga birafashije. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.